Yesu ashimwe. Reka tuduze amaboko twese turamukanye mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen. Turanezerewe cyane kandi namwe murabibona mu maso ko tunezerewe kuko ubu n'ubuntu tugiriwe. Imana yatwibutse tukaba duhagaze imbere y'umugeni wayo. Rero nivyo gushima Imana kandi tugashimira abarongozi ko batwiyumviye ko Imana ibagirira iki? Ko muvuze muri baki. Imana ibagirira iki? Imana ibahezagire cyane. Reka rero tudatebeje, tumaze kumva amajambo menshi biciye mu baririmbyi hano kandi n'ivy'ukuri gome abaririmbyi Imana ibahezagire. Imana ibahezagire cyane kuko bashishikaye gutumbereza berekeza urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Kandi tumaze iminsi turiko turibuka urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi urwo rupfu rwatubereye intsinzi kubizigira Kristo bose. Yesu nashimwe. Aba bose baciye hano mwagiye mwumva batwereka amaraso ya Yesu Kristo, batwereka intsinzi, batwereka ukuntu Yesu yakubiswe, batwereka ukuntu yabambwe egome, kandi kundwi heze nivyo twariko turibuka. Rero ndashimiye abaririmbyi ba hano, Imana ibahezagire kuko hariho igihe biheze baca bahereheka bakarondera ibindi, ariko twumvise. Ariko kuri uno munsi reka rero twongere ko ano majambo y'Imana, kandi ndakwifuriza kutaba umuhombe. Namba Imana yakugiriye ubuntu ukaba uri hano, ugerageze uyumve. Amen. Kuko hariho benshi bitashobotse ko bahonyoza ikirenge hano, kandi hariho benshi babyifuza ariko bidariko birashoboka. Namba wagiriye ubuntu ukaba uri hano, biha agaciro, biha agaciro. Utembere mu bitaro niho womenya aka gaciro ndakubwiye. Hariho abamanitse amaguru hejuru, hariho abatazi iyo bari, bifuza ko boronka umwanya nk'uyu. Yesu nashimwe. Mbe abinyuma muranyumva? Abinyuma muranyumva? Duza amaboko turaba abinyuma. Ni kugira ngo mutaba bahombe. Sawa, ababijejwe babibonye. Reka rero tudatebeje tuzingurure Bibiliya zacu. Mwema vuga kwinshi, nawe ushishikare kuzuriza. Utamufise naho wumve. Reka tuzingurure kino gitabo cha Mose kigira kabiri cyitwa Kuvayo. Igitabo cha Mose kigira kabiri cyitwa Kuvayo. Yano majambo ndayamaranye imisi kandi ari abantu twigeze kuyaganirako, ariko naguma numva mpemu ansunikira kurayo. Ego niwumva bitariko birajana n'ivyo urupfu rwa Yesu, umenye mpemu yashimye ko abagaburira ivyi. Yesu nadushimwe cyane. Ariko urupfu rwa Yesu tumaze imisi turiko turagwibuka, kandi urupfu rwa Yesu rwabaye intsinzi ikomeye cyane. Reka rero dusome igitabo, ndagenda bukebuke kugira ngo twese tuhabone nituba bahombe. Igitabo cha kabiri cha Mose, Kuvayo. Kuvayo igice cha kabiri ku murongo wa 23. Turahera hajya kuri 23. Ndasubira kandi
Kuvayo igice cya kabiri ku murongo wa 23. Umuniho w'Abisirayeli ushika ku Mana. Hashize igihe kirekire umwami wa Egiputa aratanga. Abisirayeli banihishwa no kuba mu buja, barataka. Ugutaka batakishwa n'ubwo buja buraduga bushika ku Mana. Imana yumva amaborogo yabo, yibuka isezerano ryayo yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yitegereza Abisirayeli, ibona uko bameze. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Twumvise hano majambo kandi nashaka mvuge kuvyerekeye kino gitabo ca Mose. N'ibitabo novuga bitanu Mose yanditse, harimwo n'iki gitabo ca Kuvayo. Iki gitabo kivuga inkuru y'ukuntu Abisirayeli baje bava muri Egiputa. Rero kivuga amakuru y'ukuntu Abisirayeli baje bava muri Egiputa, bavuyeyo. Nico gituma wumva kivuga ati kuvayo, risobanurwa ati bariko bava Egiputa. Amena, nico gisobanura. Rero hano twumvise hashize igihe kirekire umwami wa Egiputa aratanga. Muri Egiputa hari abami, uko umwami wose yaza yitwa Farawo, ubwoko bwa Farawo canke abo kwa Farawo. Umwami yatanga wese canke yapfa baca bamusubiriza, ariko akaza yitwa umufarawo, Farawo. Rero kino gihe Abisirayeli bari muri Egiputa, bari bamaze imyaka myinshi bari muri Egiputa. Bibiri tubwira ko bari bamaze imyaka 430 bari mu buja, bari mu bibazo bitoroshe, bariko barakubitwa, bariko barahahazwa. Ariko iyo myaka yose bama baca bugufi basenga Imana. Rero mu majambo avunaguye, n'umuntu niyakubaza ati mbega uno munsi mwiziki, uze kuvuga ati Imana yacu irumva. Haleluya. Imana yacu irumva, niyo teme yacu. N'umuntu niyakubaza ati mbega ko mwazindutse muja gusenga, ijambo fatigwa ko mwiza nirihe, ucuba mubwira tumva ijambo rigufi, nuko Imana yacu yumva. Niryo batwigishije. Imana yacu irumva. Abisirayeli bamaze iyo myaka yose bari mu bihe bigoye, ariko kugira ngo bashike aho muri Egiputa hariho process yakoretse kugira ngo bashike aho hantu. Ntibapfuye gusa kuboneka muri Egiputa, oya, ntibapfuye kubonekayo. Ukuntu bagiyeyo murabizi, ariko nigiye Yosefu bamugurisha aja aba inyagano. Bene wabo baramugurisha, bene wabo barabona yuko bashobora kumugirira nabi, ariko baca bemera kumugurisha avuyemo umwe. Iyo niyo source y'ukuntu Abisirayeli
binjiye muri Egiputa. Mbega urashobora kwiyumvira none ko twumva bamaze igihe kirekire umwami oya hariho igihe bashitsa bagira ibihe byiza muri Egiputa, ariko Yosefu baramutwara baramugurisha, bamugurisha kwa Potifari. Urugendo ruratangura. Iyo umukristo ari mu rugendo rwo kuja mu ijuru hari ibyicaro. Amena. Hari ibyicaro. Umuntu arashobora kugusunura, ariko muri uko kugusunura aho nyene hariho inzira. Yesu radutabara. Baba biyumviye ko bamugurishije, baba biyumviye ko bamugiriye nabi, ariko bamaze kumugurisha egome mu buzima bwabo babona yuko birangiye, ubuzima ko adazosubira kubaho nk'abana b'abantu, baca babona yuko ubuzima bwa Yosefu burangiye. None siko biri. None wibaza ngo ugeze ngaho hari umuntu atarakubwira ko utazobaho. Erega hariyo amajambo wabwiwe ku by'ukuri nawe wumva uracitse intege, ariko kubwo wizigiye Imana n'ubu uracyariho, n'ubu uracyagendagenda, n'ubu baracyakubona uko bakubwiye iryo jambo, ariko uno munsi usigara gupendeza gusa, ahubwo bagutransfere. Babaye nka transfer. Abantu batanga amanite barabizi, baratanga transfer, wari ushonje ukacujya, sivyo? Iyo umuntu adandaza amanite akugiriye aga transfer akakakugirira, usigara wikora gusa kunda, ugati rindira mu mwanya havuye haka. Iyo ni transfer, ariko transfera ivyo warondeye. Rero baramugurisha. Ndiko ndavuga ukuntu bashitse muri Egiputa bamugurishije. Ibyabaye murabizi. Ashitse kwa Potifari kubera yarizigiye Imana, yashishikaye gusenga, yashishikaye guhamagara Imana, yashishikaye kwirondera. Haleluya. Ariko Satani ukwari arazi kuri hano. Satani arazi kuri hano. Nico gituma ntutangare niwava hano ucehura n'igeragezo. Arabizi kuri hano. Kandi arakuzi n'izina. Satani arazi nawe wavukiye. Satani arazi n'ivyo wariye. Ariko ico atazi ntazi ukuntu turindwa. Abona gusa tubaho, abona gusa tugendagenda, ivyo ntazi. Haleluya. Baca baramugurisha, bamugurishije. Ashika kwa Potifari acagira ikiganza ciza. Nama waramenyane n'Imana gumako. Birashobora kuba ibihe bigoye, ariko uri kumwe nayo n'igipimo gusa cy'umunsi, my friend. N'igipimo cy'umunsi. Erega izuba rirashobora kwaka nk'uko turibona, rikakwakira wewe gusa, ukumva rikuremereye, ukumva rikunaniye, ukumva umengo ripfuma, ariko abandi ari nyinshi kuri bo. Amena. Abandi ari nyinshi, ari wasohoye umuceri wiwe, iyo bonye izuba baravuga ati Imana irakoze, ariko wewe ukavuga ati izuba rirakagenda. Ni wewe n'igihe cyawe. Yesu nadutabara. Umugore rero Potifari aramugomwa, niko Bibiri ivuga. Aramugomwa, ashaka ko boryamana, ariko igihe cya Yosefu cyari kimaze kugera ko ava hano. Igihe kirashika, baramubeshera,
baca bamutwara mu bohero bamufungiraho umwami abohera abantu biwe. Muriko murumva izo transfer umengo ziri compliqué ariko uriko uragenda gusa. Bamaze kumufungiraho hacaba abantu barota bakora mu bwami arabasobanurira inzozi. Niko nababwira ukuntu Abisirayeli bashitse muri Egiputa bariyo. Yosefu ari ngaho amaze gusobanurira inzozi abo bantu ko yabibasobanurira niko byagenze. Baca baragenda ariko Yosefu arababwira nimwashika ku mwami muzonyibuke. Ariko bashitseyo ntibamwibutse. Ariko Yosefu ari mw'ibohero yashushikara guhamagara mw'ijuru. Imana yumva amasengesho yiwe. Haleluya. Baca baramutegeka tumviriza ingo. Umuntu ari mw'ibohero murabizi birashobora ko atoga kenshi. Baca baramuhamagara. Uyu mwami aguhamagaye my friends, iyo umwami aguhamagaye. Haleluya. Umwami yavuze muzane. Baramuraba ingene asa babona imishatsi ni myinshi. Ivyaye vyose bamurondera agahuzu keza siko arashika. Ariko kubera Imana yumva amasengesho, kubera isezerano yamusezeraniye akivugana nawe mu nzozi, bitangura gushika atangura kubonana n'umwami. Umwami amaze kumubona aramubwira tumviriza bwana Yosefu. None umuntu amaze kumva umuntu w'umwami mu mutegetsi akaza gusaba impanuro, wa mugabo aba yakwemeye. Ukabona igipolisi kaka kirakorotse, abasirikare baraje ati nari nkeneye impanuro, mbega nobigenza gute, mbega vyogenda gute? Ukubitishije amaso ari ugasanga igipolisi isura. Ariko kubera Imana yabivuze ukaca utangura ukavuga. Haleluya. Mbega nimurabona abategetsi bafatwa n'ibisigo, ariko umukozi w'Imana yaduze isengesho bya bisigo bigahunga. Erega niko natwe turonka icubahiro. Haleluya. Yosefu amaze gushikaho birashoboka ko yatanguye kwihagararako, yamaze kwisiga n'utuvuta amota neza. Iyo ibintu bihindutse erega uramota neza. Iyo ibintu bihindutse uramota neza kandi abantu bakamenya kumota neza. Ariko bitarahinduka ndugu yangu umva, umwe wese akuvuga uko ashaka. Arashaka kuvuga ati mbega nta n'ubwenge. Ni buriyo nta bwenge buriyo, ni uko avuga biramusa kubera igihe. Ariko Imana irumva. Umwami aramugomwa aca mubwira umuntu akomeye. Haleluya. Turiko tuja kuri ino jambo. Imana yumva umuniho w'Abisirayeli ukuntu bariko baratakamba, bari bamaze imyaka myinshi. Yosefu amaze rero kugera aho hantu muri Egiputa ahagirira umugisha. Hari ahantu ushobora gushika mu isezerano ryawe naho bagusunika, ariko umugisha ubandanya kuza. Guma kwisezerano wasezerano n'Imana. Ariko akiri ngaho Yosefu akiri mw'ibohero yabona ko bidashoboka, yabona ko atahantu bishobora kuzanana.
ariko yagumije isezerano yasezeraniwe. Haleluya! Yagumije isezerano yasezeraniwe. Erega reka ndakwibutse gusa, maze iminsi mbwirwa abantu bibuka amasezerano basezeranye n'Imana. Urashobora kuba warayibagiye, ariko hari amasezerano wasezeranye n'Imana utayibuka. Satani icyatumye yakwibagiza nuko wagiranye amasezerano n'Imana. Amasezerano avuga gute? Wari mu bihe bigoye, urahana uruguru, namba bitakuraba wewe ariho biraba. Amen. No muri farumasi ugiye, hari igihe baguha paracetamol, muganga akakwandikira paracetamol. Wari ruguru, uri mu bihe bigoye, mu buzima butoroshe, uririra Imana ko yogutabara, ko yogukiza, ikaguteturura, nawe ukazoshika mu gisagara uzoyikorera. Ku Imana yogukurako impuzu wambara ico gihe, Imana yogukurako agakengerwe, Imana yogeza gusa ikaguteza inambuko, nawe ugashika mu gisagara. Niko warira, niko wavuga. Hari umunsi naciye hano ndababwira, Imana ahubwo urakoze mwemu, Imana Banyakamenge nibashimira, kuko niriko irabashimira, murasezerana ko muzoyishimira, ariko nimuyishime. Abo twari kumwe narababwiye, arivyo mwasezerane ko muzoshimira Imana. Shishikara gusenga Imana, ndabibwira ati none bizogenda gute. Ndose akanya ndatanga ako gatangazo, ariko shishikara gusenga Imana. Hanyuma bona nirashika, bona bitanze n'inkewa. Ndavuga ati none Imana bizoca bigenda gute. Narabivuze, irabwira ati ari ukuntu nzobigenza. Haleluya! Rero nagiye numva abarongozi bavuga ati hari indwi y'amashimwe, umuntu wese afise ikirarane nashima Imana. Haleluya! Jewe navuze ati urafise ukuntu bigenza Mana. Amen. Rero hari amasezerano, erega amasezerano si ukwandika, oya. Imana isezeranira Aburahamu ko urubyaro ruzomukomokako rwose ruzomererwa neza. Nta karamu bigeze bakoresha, oya. Imana yabwiye Aburahamu, Aburahamu nawe abigumiza mu mutima. Bivanye n'iki? N'ukuntu Aburahamu yakiriye Imana. Amena. Rero ariyo amasezerano wasezeranye. Mana niwankorera iki? Nzokugumako, sinzoguta. Ikimenyamenya nihagera ibikorwa nzoshika, nijewe nzoba uwa mbere. Ariko pfa kunkorera iki? Pfa kunkorera iki? Mana wewe ubivuga uko. Uno munsi urambara ikoti muri ca gisagara wari uzi ko utazoshikamwo, uri muri cyo, kandi n'izina ryarahindutse, basigaye bakwita boss. Ariko ibuka sha, hari isezerano wavuze mu bihe bikomeye. Uri ku mashure, ivyigwa byakunaniye, abantu bose babonye ko bitagishoboka, uca ufata umwanya muto uravuga tumviriza Mana, ninarengana,
ninarengana ahantu jewe nzogukorera. Wibaza ko atari isezerano wasezerana Imana? Ababyeyi banje iminsi yose iyo ngwaye bama basezerana bakavuga tumviriza Mana, ni wowe waduhaye uno muhungu kandi aragwaye, mukize, niwe mukiza azogukorera. Haleluya. Uno munsi ndiko nkora iki? Umuvyeyi we yabigira umengo nibisanzwe. Ndibuka igihe kimwe mukuru wanje agwaye, ageze mu biro bikomeye, atacumva atakibona, umuvyeyi acaduza isengesho numva. Jewe ico gihe nakunda umuntu agwara, kuko iyo agwaye naca ngenda kumugwaza. Hariho abagwara abandi bakavyungukiramwo. Ni jewe nahama ntanga komande, umugwayi akeneye umukeke wokeje, kandi wa mukeke apana mwawufirise nabi. Umugwayi akeneye amata, ndambwira ati bwana buragumaho, buragumaho. Ariko umuvyeyi afise umubabaro, jewe ndanezerewe, kuko ico gihe barakundana kweli. Iyo umudamu asenga canke ari muri korale, ngira n'ubu biracariho, iyo umuntu agwajije uburobe, inyama zifirise zikaranze, hewe ico gihe ari mfise apeti kabisa. Ya apeti nari ndayifise, kandi n'ivyangwa nabi, uburobe kabisa, indimu, ibitunguru. Nigihe hari igihe bishika byose byukeneye, papayi, ibitunguru bibisi, kugira ngo ubyumve. Hamwe wahaze neza ukagenda ukanavyotsa, hariho n'abandi bavyotsa ibijumbu ukavanga n'ivyokeje, ariko Yesu akakugirira neza. Ariko ubu bikoze muganga niwe acatangura kugupima. Haleluya. Hari amasezerano wasezeraniwe n'Imana, mwasezeranye uvuga Mana niwe nkorera iki, nzogukorera. Mbega uracyari muri ayo masezerano canke warayibagiye? Mwema ariko arakwibutsa, mwemu ariko arakwibutsa. Ibuka igihe wari mu bitaro ugeze muri Asa, uravuga uyu mwana niyavuka Mana nta kindi nzogukorera, jewe ico bazovuga ku rusengero nzoba ndiko kandi nzogikora. Ariko bamaze gutangaza gusa, ni wowe wa mbere mu kubipinga, ni wowe wa mbere mu kubivuga uko batabivuze, ni wowe wa mbere mu kukritika, ni wowe wa mbere mu kunyuranya ibyo bavuze. Uvuye hano n'agatelefone gusa, abandi barafata amajwi, ariko bijya wumvise. Ndashobora kuba ndiko ndavuga ibi, ariko uwundi akabitwara ukundi, ngo yaje kutwirata konana, yaje bijya ariko aravuga. Ariko wibuke isezerano wasezeraniwe n'Imana. Mana niwankura hano, Mana niwankirira iki, jewe nzogukorera kandi nzokubaha kandi nzokunamira kandi nzoja imbere yawe. N'ahandi Mana nkura hano, ngirira neza, nabara imakazi urira. Umaze iminsi uriko urasenga, ico gihe wasenga ubudahemuka, ariko umaze kukaronka waciye wibagira, umviriza. Imana yacu irumva kandi Imana yacu irabona. Abisirayeli ako nakari kaciyemwo,
n'itangazo gusa byumva bene byo ni mwemwe yariko arakwibutsa wogaruka ivyo wayisezeranye nubira cyakurindiriye wavuze ko uzoyikorera ariko si yuri wibonekera dimanche naho nyene gombuze watambuka ugatambuka nka general ariko kibisaba waca bugufi rero Abisirayeli baca bamara iyo myaka yose Yosefu aratona amaze gutona baca bamugira umwana bamugira umuntu mukuru bamugize mukuru aba umuntu mukuru ariko bene wao baca batangura kuza Yosefu muncamake arabaharira haleluya aca bagirira neza ariko ariho bakugiriye nabi wewe utigeze uharira n'umusi n'umwe ariko wewe Imana yaraguhariye na vya bindi vyari bigurushije bamaze gushika ngaho baca barimuka niko gushika muri Egiputa niko Abisirayeli bagiye bashika muri Egiputa source yari Yosefu umwana wa Yakobo kandi uyo Yakobo yakunda Yosefu cyane bamaze rero gushika baragwirirana barajya barahaga baca batangura kubahama haca hima rero uyu mwami aha twasomye muri Kuvayo igice cya 2 ku murongo wa 20 ragatatu havuga ati hashize igihe kirekire umwami wo muri Egiputa aratanga Abisirayeli banihishwa no kuba muki abo turi kumwe no kuba muki mubuca ukuniha kwabo kuraduga hari umuntu abari mu bibazo ntarire nkuko mwebwe mu vyumva agasikara ataka gusa uyu aba yarembye amena hari umuntu ari biba bicoroshe biba bicoroshe hari unira nkumengo ariko aranigwa urumva intuntu n'akabonge arira yumva ko Imana yomugirira neza atakamba amaborogo aratinda arashika ku Mana yo mwijuru Imana yumva imaze kumva ica iramenya amasezerano basezeranye na Isaka na Aburahamu irabimenya ikivuga ati bariya n'abana buwo twasezeranye n'abana hariho amasezerano ko abantu babo nzobakorera neza n'igihe Aburahamu atariho ariko narasezeranye nabo umviriza Imana uko itaye iyumva amasezerano my friend iyo wasezeranye n'Imana yo irabika ariko nk'umwana w'umuntu wowe uribagira gusa ariko Imana irabika haciye iyo myaka yose imyaka 430 Imana biciye mu mukozi wayo Mose nawe aca mu bihe bigoye nitwo bishikira kuko ni inkuru ndende ariko reka dusome hano 27 kuri wa murongo nyene Imana yumva amaborogo yabo yibuka isezerano yasezeraniye Aburahamu na Isaka na Yakobo Imana yitegereza Abisirayeli ibona bameze gute uko bameze
bari bameze neza, bari bameze nabi, ariko Imana yibuka amasezerano. Imana yibuka amasezerano. Erega urashobora kuba uri kugenda mu masezerano y'ababyeyi bawe basezeranye ati Imana niwampa kano kana kazogukorera. Uno munsi nicyo gituma wiyumvira kubivamo, ariko ukibuka ko atawakuzanye, wibuka kubiheba, ukumva ko bidudubiza muri wewe ari amasezerano. Hari amasezerano, hari amasezerano, n'ubu hari amasezerano. Yesu yasezeranye aravuga ati ehe nibirangire. Haleluya. Abambwa ku musaraba i Golgota hari amasezerano avuga ati abanje n'abana bacunguye Mana bibuke bagwanirire, kuko urazi amasezerano ko nazonywa, ko nazorya narazana umugeni. Hayo n'amasezerano. Bamaze gushika Imana yumva amasezerano. Imana yumva amasezerano. Hari ibyo uvuga, ariko isezerano rivana na kiriya gihe wowe usezeranye n'umuntu uri seriye. Amen. Uri seriye. Mana niwa makazi nukuri nzogukorera. Wewe wibaza ngo ni imishino, Imana ikagenda ikabikora ako kazi. Abandi mu kugira bakaronke barinda kugira ngo wewe kubera wafukamye ukakaronka. Mbega uyagatanga nta bene wabo yoga, ariko ukakaronka. Ariko waribaga isezerano. Ni isezerano Imana yasezeranye nawe. Hari ibyo wayisezeraniye nayo ikibikora nk'Imana. Yesu wacu nashimwe. Yesu wacu nashimwe. Pandisha mikono tumupe shukrani Mungu wetu. Anafanya mema. Yesu wetu apewe sifa. Hari amasezerano wasezeranye n'Imana. Mbega ayo masezerano uracari muriyo. Imana yumva amasezerano yasezeraniye basogokuruza bakera. Reka dusome hano hepfo gatoya igice cya 3 ku murongo w'indwi. Nahanyene nitugira naho dutembera nahanyene, kandi je sinabatevya. Mwarumvise byinshi kandi mwaratahuye byinshi. Hano gusa ni kwibukiriza namwe mu kwigisha abandi. Egome iyo twari turi mbona mwebwe arabarimu bakomeye. Amen. Kuko hari abantu bataramenya icitwa Yesu, ataramenya, ariko twebwe twaragiriye ubuntu. N'imboregwa hari bibagije Yesu ninde, ikubwira ati n'umwana w'Imana. Reka rero tugire agatambuko hano igice cya 3 kuvayo ku murongo w'indwi. Uhoraho aramubarira ati nukuri abantu banje bari muri Egiputa nabonye amarushwa barimwo, numvise gutaka kwabo, batakishwa n'ababagirane. Shaka kumenya ko turi kumwe n'ababagirane, n'ababakoresha babahindagiza, kuko nzi imibabaro yabo. Imana imaze kumva, erega Imana imaze kumva hariyo sorisi ikiba. Imaze kwibuka amasezerano, ikumva n'ingane wahagaze muri amasezerano, ikumva n'ingane wicaye muri amasezerano, ikumva kukibuka amasezerano. Hari ikimana ikikora ikituma Mose. Murazi Mose ko yavutse, amaze kuvuka operasiyo yiwe yose murayizi. Ava ngaho araja
asanga hano bariko barashwana, arica, kumbe Imana yashaka imwegeze kugira ngo yike. Aca yiga imyaka 40 ariyo ariko araragira inama za sebukwe Yetiro. Ariko muri uko kose kuragira, Imana yari kwiramutegura. Amen. Nushobora kujana n'Imana utateguwe, urategurwa, wijanye uratembagara. Rero Imana imumazi iyo minsi, iyo myaka ariko arategurwa. Hanyuma Imana hano twasomye, Imana yiyereka Mose mu gisaka caka umuriro. Iramwiyereka Mose ariko araragira, aca ashaka gukikama arabe igisaka caka umuriro. Kumbe ni Imana ishaka kumutuma. Misio ikiramutuma, ashitse iramutuma. Imaze kumutuma niyo twumvisa no majambo. Oraho aramubarira ati nuvyukuri numvise. Haleluya. Numvise kamo, numvise induru, numvise gutaka, numvise guca bugufi, numvise gutaka kwaba mu Kamenge. Hari umuntu ariko aranakira, ariko numvise. Genda. Haleluya. Genda ungurire abantu banje muri Egiputa. Genda mukozi w'Imana, genda ubabwire ko Imana yumvise. Utabitegera, utavyegera. Uno munsi nkivyuka, burya haje ufise umudamu asenga navyo nyene bifise agaposteri keza, nkicomoka n'agashakoshi. Murazi twebwe abarimu n'agashakoshi ko tugenda. Madamu arampamagara, mugabo wanje, nabonye Imana yambwiye. Candahagarara ndafata fire. Amen. Ndafata fire. Imana yavuze, ihanganire. Yarumvise amasengesho yawe. Yarumvise amasengesho. Wewe shishikara. Ndakata, ndaraba. Ndamuraba nka madami. Undi mwanya ndamuraba nka Mpwemu Yera yamuvugiyemwo. Haleluya. Imana yarumvise. Undi mwana na sikorosi gatoyi atarambwira ati papa vai com Deus.